kubitwa sunika rugari ati aha arashobora kuba yaciye ubwenge Arteta kubera iki Arteta ashobora kuba yaciye ubwenge arabona yuko football modern Odegaad yagiye Odegaad ko yumva cyise na Norvège rameze neza ashaka kuba yabonye yuko ibintu bya tournesol bidakora bari abantu muri za Cameroon za ashaka kuba yaciye ubwenge ariko ibintu bya tournesol mu mupira w'amaguru bidakora za Côte d'Ivoire kumusora birakuye kumusubirizaho yarasubirijwe subirijwe nta Eberechi kwanza Eberechi arasumbuye umuhungu yo ese ninde kubesha Landry jewe judginze Odegaad no sino mu judginga mu mediateur mwiza reka je ndagwa karuriro mugabo Eberechi eze ofete azari gituma je ndiko ndavuga Martin Odegaad ndabira statistics ndindi mu mwaka weze n'umwanya yakinye no mu mediateur mwiza kandi cyane kuko uyu yaranaganjwe n'imvune cyane mu mwaka weze we kapitene wabo mugabo Martin Odegaad uno munsi uravivyo Arsenal kina ni mwiza muri equipe idakinisha mu ava centre muri Rojo Mudisi adakinana no mu ava centre ntiturabe biri yava muri Norvège bakinana ba Haaland mugabo muri Arsenal saison yose iheza ariko akonana n'umugabo witwa Victor Gyökeres muri Haaland banashaka no mubora inyine 52 Eberechi bitsindo 10 passes 5 urare mu 15 ariko muri Arsenal ivyo gituma je navuze Odegaad muri projet ya Arteta baba bakabiri nyuma ya Man City cyangwa nyuma ya Liverpool iyi equipe nimbara abantu yavunye Odegaad na Saka yarabavunye cyane kandi ugenda urabe nta munsi babura contribution mu itsindo birenga 20 witwa Martin Odegaad no witwa Saka ukongera ko Rega na Martinelli yabari ngaho rero gusa no munsi umupira nta ndero ugira hari ibintu biguhindukirira ko abantu bakagufata ibisanzwe mugabo Martin Odegaad mérite son respect yo kwitwa capitaine wa Arsenal no kuhaba bana kumva ngo haje offre ko ku myaka yiwe ari karaba experimenté à 27 ans double brassard capitaine wa Norvège capitaine wa Arsenal no mu mwaka weze nemeza ko ikintu cice Martin Odegaard still nimvune zanse kumurekurira sino 10 matches successive ufise umugabo yitwa Martin Odegaad urica umuntu ni umumediateur mwiza no umumediateur ashobora kugufasha mu organisation afise umupira ku kirengo ryoshe adafa gutakaza baro mugabo juno munsi nimba waramaze kwinjira muri deal y'umugabo witwa Eberechi eze ukayireyisisa bakabana na Martin Odegaad mu mupira w'amaguru no musaho ibintu bigeze nimba equipe uze kwikinisha mu ava centre ugomba gutunga umukinya kinini nyuma yiwe ari foro kuri passe ya nyuma ari formantare mavuga ati bimwe vyankiye mu ava centre ndi hafi y'igol nshobora gutsinda anytime buriya sinovuga ngo Martin Odegaad ni baronko ofera mutanga kubera atari mwiza mugabo bwiza bwa Martin Odegaad mu mupira w'amaguru ni nabwo bwiza Eberechi eze afise kuko Eberechi eze uzurabe nawe muri passe ya nyuma ni muri numero 10 full akwijura isabwa n'amategeko hanyuma kandi kanura jembo nera ko umugabo yitwa Eberechi eze arengeye ko Martin Odegaad ni mipira y'imiterekano premièrement niyo mipira yo gutera mu igol out all in box vyose ameze neza kumusumba ubwo Arsenal ishobora kwicara ikavuga ngo nimba twareje kuronka version nziza y'umugabo yitwa Eberechi vyari vyo ko dutunga les éléments ziryoshe ko Martin Odegaad muri equipe yacu mugabo hamwe hoza offre imurondera Eberechi azotubera vyose komsa buriya mu mwaka uza bivugwa yuko umwana yitwa uriya mwana yakinijwe ku buryo uriya mwana wo mu academy ka Arsenal yitwa gute Max Doman bivugwa ko mwaka uza Max ashobora gukoreshwa cyane nko numero 10 none Max gukoreshwa nko numero 10 azokoreshwa gute nko backup wa Eberechi wibuke ko bafise Etane Nwaneri erega Nwaneri bari bamutije muri Marseille ntibamugurishije Nwaneri ashobora kuhabaga akaba wa mugabo ashobora gutabara kwa Bukayosaka ku numero 7 mu gihe none Madueke batanose version yiwe nziza wanashaka ashaka kuba yona kina none Madueke ntakine ashobora kuba ari wa mwana yo gufasha ku numero 10 rero juno munsi ndaraba nimba Arsenal yugura imiryango ku mugabo yitwa Martin Odegaad c'est pas kumurira isoni si manque de respect nkuko abantu bavyiyumvira ni capitaine mwiza haba muri Arsenal ni capitaine mwiza mu gihugu muga umupira twaravye mu mwaka uheze wa Arsenal sivi ahubwo Victor Gyökeres n'umusatirizi ni gikoko uravye ivyakina n'itsinda yaronse n'uburyo abakoekipiye bamukinishije ndagiriza ikintu gikomeye cy'umugabo witwa Martin Odegaad cyo kutamenya gukinana no mu numero 9
kurande rwanje rero ndabafise n'umugabo witwa Berechi Ez nshira ku munzane nimero 10 nipfuza ameze gute nimba afise karite ifise ico yofashe equipe irenge y'uwundi nisango ino mutereka ku isoko. Jewe ku bwanje hari ibintu bibiri kwanza ntashobora kwirengagiza muri inoka muri ino periode ya mercato ariko yavugwa amakuru menshi afatiye kuri sezo umukinyi yagize cyangwa afatiye ku kuntu equipe mu mwaka uzizoba yubatse cyangwa izoba imeze. Hari profile Martin Odegaad mu mwaka weze nyuma y'izajya Iberecheze nawe akagoma mu mvune kenshi gashoboka. Hari profile Odegaad yahora afise yatakaje kubera ko twe tuzi Arsenal itunze Odegaad asenya kavoma atawumugeranya ku nimero 10 ahubwo ageze igihe tuvuga ngo nimba Man itunze Bruno Arsenal itunze Odegaad, nimba Man City itunze umugabo yitwa Kevin De Bruyne umugabo yitwa Odegaad ari kwa Arsenal. Donc twamo compara muri beza tukavuga ngo nimba hari abakinyi beza equipe igomba kubifise Arsenal iri parmi les équipes ibibazo ifise utuza kuvuga ngo nta mumeneur doje ifise kubera ko yaba mu bijyanye n'ama assist ibiyaro byo byaramuvugira yaba mu bijyanye no gutsinda ibitsindigiye umwataka atabitsinze ibiyaro byaramuvugira ko yabaye muri equipe ya Arsenal yatakisha Kai canke yatakisha Gabriel Jesus igihe atavunitse kandi byari bitandukanye na filosofi yakoreyemo ico gihe kuko no munsi yari karakirana Victor Gyökeres wari umufinisher cyane gusumba ko wamukinyi umufinisher mugabo participa mu rukino. Ibi rero yaba na Iberecheze rega tugiye kuraba ala absence ya Martin Odegaad none baza ko Iberecheze yakinije Gyökeres nko biri no ahubwo rero je hano ngaruka ni des speculations ziba bivanye na sezo umuntu yagize nabinjiye n'ishusho bariko bariha ala longue. Uno munsi biriko biravuga ko Arsenal erega nshima byumvikana nta precipitation ya offre zije barazaka zisaje baramugumana. Uno munsi biriko biravugwa ko Arsenal barungitse offre $85 muri equipe ya Newcastle kuri Bruno Guimaraes. Ariko hari bimwe mu nyamakuru vya biriko biravuga ngo iyo offre kugeza muri kano kanya Newcastle ntiyemera. Donc ivuga ko atayiragira gute atayirabona. Ariko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo muri Brazil cyane cyane wabo wa Bruno Guimaraes niyo vyakomeje vyandika. Bivuze ngo wajuse Bruno Guimaraes muri mediane yawo. C'est un autre élément ije kandi igomba kuba l'un titre indiscutable. Nimba go kuba umwe mu titre indiscutable. Donc wagu effectif muri mediane. Iyo wagu effectif muri mediane harabahora arabatitirere batakaza umwanya. Hari n'abahora aba super sub batakaza uwo mwanya peut-être nimba yorakina kabiri muri match zitatu yisanga siga yakina rimwe muri match zitatu cyangwa ntanakina. Rero bakabona problem Odegaad ashobora kuzoba victime rimwe na rimwe akaba wamukinyi ataccepta role yohabwa na Arsenal kuko je ne pense pas Odegaad utangura seza atavunitse uvuge ngo si indiscutable muri equipe ya Arsenal rimwe na rimwe vyo mugora kwakira reka gutangura kwera kare yakiva mu mvure muri process de récupération mugabo akomeye Odegaad no musibona nk'umukinyi amerita kwitwa indiscutable muri equipe yagize gute arimo. Ibi rero peut-être birashobora kuba ivyo bituma Arsenal bavuga ngo reka turabe ni haza offre twicane nawe tumutahuza ati offre yaje kandi abo dufise n'abana bari est-ce que uzoko accepta role zo habwa nshaje n'umugabo witwa Michael Arteta nkuko ari we yakugenya akagwa Brassard atamu numwe yaragize gute yaravyiteze ko se yari mukuru muri no effective sinawe yari mwiza mugabo Arteta yaramusomye aravuga ati uyu amerita ko muri dere wa equipe yanje amukubita Brassard. Hari abandi bakinyi beza benshi wanashima bamurusha niyo maturity. Rero nuno munsi ngaruka uvuga ngo Arsenal peut-être ikiriga uburyo equipe yabizo imeze sino jewe mbona ko ino seziheze idakwiye kuba igipimo cyo kuvuga ngo kiye Martin Odegaad kuko on connaît le vrai Martin Odegaad mwiza hageze igihe n'abantu bavuga ngo ni gute Madrid yananiwe kuvyaza umusaruro umukinyi ubwo vyagaragaye ko tactiquement ibyo Arsenal kina vyanywanye kubera ko iki kintu Landry ariko aravuga ngo bumva ngo Gyökeres rimwe na rimwe ngo equipe ni yadapse kuvya kina ahubwo none equipe yadapse kuvyo kina wewe hagati yawe na equipe rinde mukuru ifoko nawe rimwe na rimwe yadapta muri equipe niyo nko uyadapta kuvyo equipe kina ukuti yadapse equipe ya kuzoka irondera uwundi uno munsi ariko aravugwa ko bo bamaze guheza deal n'uwitwa na Atletico Madrid ku mugabo yitwa Alvarez igihari nk'ubu Alvarez kunguru imiryango gusa Alvarez rero kwavuga ngo Barca ngo Alvarez ngo uvuga ngo terme personnel ndemera kuyagana Arsenal baca batanga Gyökeres hama bagaruka bo bizanire Alvarez kandi turayibona twese ni style zibizidasa bivuze ngo haro n'uburyo Gyökeres nawe ivyo asanzwe akina hari vivacité hari uburyo guparticipa mu rukino Arsenal yamusaba atagize gute atatanze kandi Olavi igihe yabari kuri bande touche equipe ikinije Kaya crea ma espace Kaya garuka ukina nabandi Kaya agutsinda ku mutwe agutsinda ku kuguru
kandi aprofita amaherere yose abanyegori bakoze bari mu phase de réparation gusumba Victor Gyökeres. Rero nemeza ko no munsi Arsenal ni babe kwino pressure yo kumva ngo peut-être transfer offre nziza we nube wemera ko rimwe na rimwe uzokwicara ubaye mwiza ugakina kuko nkuboheze wowe dufate nka Eze rega remera ko atabaye mwiza aricara agakina igihe bamuhaye umwanya mugabe one pasiri yuko equipe ya Arsenal umugabo witwa Martin Odegaard azokwemera kuhaba nkuko izabaye kuko arafise ico yamari ya Arsenal muri processes zo gutwara iki gikombe cha Premier League nyuma y'imyaka 20. Nivyo rero ko Arsenal reka turabe nimba ari migishora kuzana offre, turabe nimba bizoza vyerekana neza kazoza ka Captain Martin Odegaard. Boneka ko kwa Arsenal kuhaba hoho nuko ataraba mu solicita nyine nabundi boneka ko bamaze kuba mugira iki. Hagize udodora kwa Arsenal bambwira ni kapitene wacu ariko ari ndabadodora imijengiruguru. Exactly. Abo ni Atletico ngo niyo dodora akamusubiza wa Griezmann. Oya. Nivyo. Uriya Griezmann yakina ibintu biryoshe ku kirenge mugabo bitandukanye cyane n'iza Odegaard. Nivyo nuko ibintu bimeze tubise ko twimwe na